No, I am going to Tanzania. Yes. So is it closed? No. Yeah, thank you. Thank you. Ok, merci I'm beaucoup. not English speaking. C'est très intéressant et si vous voulez, nous pouvons publier aussi le speech sur le site web. Donc le texte anglais, si vous appelez, on publie sur le site web pour tout le monde. Merci beaucoup. Et avec traduction, ça sera super. Est-ce que c'est possible de qualification aussi? Oui. Et on fait la traduction. Donc, English or French, and then we can translate them. As always, try to keep the questions brief, and then we can take as many voices as possible. We'll start in the back. Angola. Please come to the microphone. Okay. Thank you. Your Excellency, it is a pleasure to hear more about the Burundian external relations and goals for the promotion of peace and concretization of mutual understanding for reconciliation policies. Est-ce que vous pouvez traduire en français? Je comprends. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Okay. I can speak English, but not speech. Ah, okay. mwoba mwari muzi yuko kino gihe ururimi rw'icongereza ariko rwiganje ku isi mu zindi ndimi? Nivyo mushobora kuba mubizi canke mutabitahura. Utabitahura rero yiyumvira yuko kutamenya icongereza kino gihe ari ibintu bisanzwe. Ariko uvyihweje neza, kutamenya ururimi rw'icongereza ku murindi wa none isi igezeko uhomba ibintu vyinshi cane. Iki cigwa ndabasavye mu gikurikirane neza. Nza kwerekana ukuntu ivyo tugomba dukore twishimikije ururimi rw'icongereza bishobora kudufasha gukora wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose atankomanzi. Hari umuntu yavuze muri komantera ati umugambi wari mwiza. Ati kandi ku mahera mwafatiye ko ibihumbi 150 ku murundi wese, ati mbere hakabaho n'abatanga ayarenga ayo no kuyatanga bazoyatanga. Ariko twibagira yuko ibice 30% ari bantaho nikora batahoshobora kuyaronka. Iki cigwa rero ndaza kubereka ingene iki tugiye kugitorera umuti. Turaza kwerekana n'ukuntu twifuza gufasha abantu bafise imigambi itomoyi mugabo isaba uburyo bubayabaye. Muca mwumva yuko aba ari abantu bafise impano zitandukanye. Nariko ndavuga nti hari ibintu vyinshi cane ubu udashobora kumenya, kuronka canke gushikira utazi ururimi rw'icongereza. Hari ubu uturyo canke hari ama opportunité menshi cane ashobora kugusiga. Ariko mu gihe kino gihe uzi ururimi rw'icongereza uba ufise amahirwe menshi y'ukuronka ico wifuza, y'ugushikira inkuru wifuza. Uba ufise amahirwe y'ukuja ahariho hose ntushobore kugira ingorane. Abamumbaza muti ivyo none ubikuyehe? Icongereza ciganje gute kwisi? Ivyo rero nivyo ngomba ndabasigurire imbere yuko mumenya akamaro kaco, imbere yuko mumenya ko dukwiye kuciga canke ko tudakwiye kuciga. Harya utarabona akamaro k'ikintu biragoye yuko woshobora no kugiharanira kugira ngo kironke canke ukimenye. Ndazi neza yuko ibi ndiko ndavuga biratahurwa na bose, kanatsinda utararenga umupaka w'igihugu n'umunsi warimwe ibi ndiko ndavuga uvyumva nk'igishinwa. Voilà. Uragira uti mbega je no kwigicongereza ngo nzokijane hehe aho ndi nta congereza bavuga. Abantu batahura iki kintu n'abantu bamaze kurenga ikobero canke kurenga ku kibuga c'indege n'umunsi warimwe.
ndabereke ukuntu ururimi rw'icongereza rwiganje ku isi yose. Ururimi rw'icongereza ubu ruvugwa canke rwumvirizwa n'abantu imiliyaridi 2 zirenga. Mwibuke ko igiharuro twari tugeze ko mu mwaka wa 2024 isi yariko abantu imiliyaridi 8. Mvuze gute? Mvuze ko muri abo imiliyaridi 2 zirenga ari abavuga canke abumva icongereza. Ururimi rugira kabiri n'ururimi rw'igihindi. Ururimi rushobora kuvugwa canke rukumvwa n'abantu imiliyoni 600. Ururimi rugira gatatu n'ururimi rw'ikiespanyol. Rushobora kuvugwa canke rukumvwa n'abantu imiliyoni 500. Ururimi rugira kane n'ururimi rw'icarabu. Urwo rurimi rushobora kuvugwa canke rukumvwa n'imiliyoni 400. Ururimi rugira gatanu n'ururimi rw'igifaransa. Ubu ururimi rushobora kuvugwa canke rukumvwa n'abantu imiliyoni 300. Ururimi rwa gatandatu n'ururimi rw'igiportugal. Voilà. N'ururimi ruvugwa canke rukumvwa n'imiliyoni 260. Iki gituma rero tuvuga yuko ururimi rw'icongereza rwiganziye isi. Muca mwumva yuko kino gihe tugezemwo utaruzi ari ngorane. Erega hari abantu n'ubu bataranyugwa. Bavuga bati jewe ndazi igifaransa nzokivuga nta ngorane, canke nzovuga igiswahili nta ngorane. Imbere yuko ninjira mu cigwa nyezina cuno munsi, nagomba ndababwire ibintu indwi udashobora gukozamwo intoke kino gihe utazi icongereza. Ivyo bintu udashobora kubijamwo neza bisigura yuko wamira inyuma y'abandi bose. Uba wemeye kwamurikirizo. Icambere utazi icongereza ntushobora kugira ico bita accessing global opportunities. Aha harimwo ubuzi, harimwo bimwe bita ama scholarship canke yamfashanyo baha abagiye kwiga. Utazi icongereza kino gihe biragoye yuko ivyo ushobora kubironka kuko biba biri mu congereza kenshi. Ubwa kabiri utazi icongereza ntushobora kuzunguruka canke gutembera isi worohewe. Ntugira ico bita free travel. Kuma aeroport usanga hariko ibimenyetso biri mu congereza. Ama menu ugiye mu mahoteli akomeye usanga ama menu ari mu congereza. Amatike y'indege usanga ari mu congereza. Icongereza ntaho utagisanga kino gihe. Icya gatatu utazi icongereza ntushobora kugira ico bita learning from the best resources. Tavyigwa bakorera ku murongo canke ivyo bita online course. Ibitabo bikomakomeye ushobora kubisoma utazi icongereza. Vyose usanga biri mu congereza. Nibike uzosanga mu gifaransa. Kane utazi icongereza ntushobora kugira ico bita networking with influential people. Abantu b'abagwiza tunga bakomeye. Voilà, usanga bavuga icongereza. Ntushobora kuja mu manama y'ama business, ivyo bita business meeting. Ntushobora kugira ama interview. Ntushobora kwitaba amanama mpuzamakungu, ivya diplomasi, ibijanye n'ivya politike. Ntushobora kubijamwo kenshi usanga biri mu congereza. Ibijanye na business nkuko nari nabivuze usanga biri mu congereza. Birakugora rero kuronka information utazi icongereza. Basha ubirimwo ubona inzatsa. Icya gatanu nico bita growing on social media and YouTube. Muze murabe social media nka zose ziganjwe na social media zicongereza. Muze murabe kuri social media haba kuri YouTube video usanga ifise ama views menshi abaho ni video iri mu congereza. No kuvuga ngo ibikorwa vyawe uriko ubikora ubivuga mu congereza urabwa n'abantu benshi. Nibuke ko za miliyaridi zose 2 n'abarenga baba bariko barakuraba bari kuri social media.
icya gatandatu nico bita advanced technology. Raba izi AI, ico bita abanyarwanda ikoranabuhanga. Hari nico bita coding platform. Donc aba informaticien canye abize informatique murazi ibijanye na coding ntushobora kubikora mu gifaransa biba biri mu congereza. Ikindwi ibijanye n'amaraporo menshi usanga ari mu congereza. Aka nakabanga neretse umuntu wese atahoraha agaciro ururimi rw'icongereza ko yohindura ingendo akaja ku mwanya w'abandi naye handi hoho azokwama kwega ibirenge inyuma y'abandi. Mu majambo make ubu utazi icongereza uri limite. Voilà. Hariho akarimbi utarenga. Ibi rero ushobora kubitahura canke ntubitahure. Mugabo utabitahuye ntibisigura yuko uko kurinda kubwiye guca guhinduka. Aho umunsi umwe muzohava mutahura ko jenda umuhanuzi naho ntagenda ndabisemerera. Ntaco Bibiliya ivuga ngo muzobabonera ku bikorwa byabo, ku bikorwa bama. Ndabira namwe mu 2013 nagize iyerekwa ryo kwigisha icongereza abarundi bose. Ndavuga nti ngoma mpere mu gipolisi, mpere mu baganga, mpere mu gisirikare, nje mu bakozi b'Imana, nje mu banyeshure baza kaminuza za sogondere, abanyagihugu, abashoferi, abamotare, abatagisivero, eka bose n'abafonctionnaire muri rusange. Nari mfise ihangiro yuko ata murundi numwe yo maramara ngo nuko atazi ururimi rw'icongereza. Naragerageje uko nshoboye, ndigisha bo nshoboye n'umufuko wiwanje, aho ivyo vyose iyo project nayikora ku mafaranga yanje. Nari naraciye hana hariya ndondera abategetsi abana bariya ngo bashigikire uwo mugambi, ariko bigumira mu vyabo bandaba kujya kwimbwa irabisuka. Nifuza yuko abarundi twojana nibihe, nukuvuga ngo atantambamyi y'ururimi twogira. Nababwiye ko nagerageje uko nshoboye. Mu mwaka 2014 byaciye biparangana, ivyari bije mu mwaka 2015 mwari mubibona. Ikibabaje kuva ico gihe gushika nino saha ndiko ndavuga, nta muntu numwe yasubiye kugira akigoro nkako nariko ndagira. Ubu raba ibintu ingene bimeze. Ubu n'umupolisi w'Uburundi ari kwibariye ku mupaka. Reka murabe ingene yakira umunyamahanga. How are you? I'm good. I'm going to. Raba ingene mu kuvuga akoresha amasinye nk'ikiragi. Eko kugira ngo uwo ariko arabwira basi yumve ko ariko aramubwira ibintu kanaka. No, I am going to Tanzania. Yes. Voilà ati go to, voilà, hamunaniye kuvuga. Aho yovuze ati go to the office, hamunaniye kuvuga aca yerekana urutoke. Is it closed? Ateba hungwereka harabavye ni muze mwe nteruvene. Okay, हम border के. Passport? Yes. हो सकता है हम लेट हो गए शायद इस वजह से. लेकिन मेरे ख्याल में 24 आवर्स बॉर्डर है. Murabona ko guma akoresha amasinya ati erega wacerewe harugaye. Voilà, murabona yuko abantu bagira ingorane zitari nke mugihe bariko barakora akazi kabo. Ujaciye haja muri biro ko umuntu aciye. Avuga Faransa cyongereza visa mwana aciye. Visa? Murumva ko hari ibintu bimuzazaniye. Voilà. Visa Tanzania. Visa Burundi. Visa Burundi? Yes.
Voilà, sinzi kwa akana hinyanyuwe mukabonye, reka ndagasubizemo. Voilà, murakabonye? Uwundi rero avuga igifaransa, araje amufashe. 7 minutes. Umupolisi vraiment yubahwe. Voilà, murane yuko yagumagira udusinya ati voilà. Voilà, ibi bisigura iki? Iyi ntambamye niyo nagomba yuko mu mwaka wa 2013 turandurana n'imitsi dukura mu nzira. Abapolisi bose n'abasirikare n'abandi bantu bose tukabaforoma bakaba bazi icongereza, akaba tangorane nimwe bafise mu congereza. Ariko naravuze ndasemerera, nta muntu numwe yafashije ico ciyumviro. Voilà, ntibabona akamaro kaco. Ubu rero murabona yuko ibi vy'amasinye n'abategetsi bagiye mu nama babigira, babuze uko bagira. No. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Okay, merci I'm beaucoup. not English speaking. C'est très intéressant et si vous voulez, nous pouvons publier aussi le speech. Voilà, ibi muravyibonera? Nivyo rero abarundi barayamaze ngo nta muhanuzi yemegwa iwabo. Generekanye aba agusa utu n'uturorero tugaragara mwese mubona, mugabo abandi bategetsi icongereza kigora nabibagiye kiretse mubanyibukije gusa, ariko narondeje ndababura kiretse gusa mwebwe mubibutse. Aha rero niho mvuga nti none bagabo, ibi by'ukuri ntimubona yuko ari umuhamagaro wanje? Uyu muhamagaro base gushigikira, ntimubona ko iki gikorwa cyari gikorwa canje by'ukuri, kandi cyari gikorwa ciza. Ubu abantu babandanya babinsaba ngo ca gikorwa uragisubira. Mana yanje, ndagisubire. Aha koko abantu baramaze gutahura akamaro k'icongereza. Aha koko mwatahuye iki cigwa. Ndaramukije mwigisha w'ishure yacu y'abarundi bose. Meze neza murakomeye? Ndakomeye, ndashima. Hanyuma igitsina n'abandika canke nifuza kubavugisha, ariko numviriza inkuru ingene mwatanguye kwiga icongereza mwiga mu mwaka wa 3 primaire. Niyo vyaciye ndakubidondagura n'ukuntu vyabashikanye kure. Hanyuma rero canumva nyene naranira bw'icifuzo canje muga kandi na cifuzo canje gifitemo ibibazo canke kibazo ntambamye yobaho. Jewe turiko turavugana nibaza nimero ya telefone urayibona, ndiko ndakoresha ko ntari mu Burundi, ariko kandi umurore kurumva ko ndiko ndavuga ikirundi kandi ndakivuga nk'umurundi. Ndi mu gihugu ca Zambia, muga kandi nabayeho mu mutima numva nifuza cane biguma bindimwo ukuntu nokwiga ururimi rw'icongereza. Mugaze navyiyumviriye ata mahirwe menshi ngifise, ko nta mahirwe nagize kwiga amashuri mu gihugu mu Burundi ayamare. Nagarukiye mu mwaka w'9. Rero nari nifuje kubaturika iciyumviro, numva nifuza kumenya icongereza kandi kindimo rwose gifise ibiro vyinshi. Sinzi ko rero mwofasha ukuntu nashobora kukimenya. Murakoze. Nuko rero ijambo ry'umushinga ntahe muraryumvise. Iryo sekeza nariko ndakora ryo kwigisha icongereza abarundi, kwari kugira ngo abarundi ntituzoshike aho dusuzugurwa, ntituzoshike aho tumaramarira imbere y'abantu bitunanira kuvuga. Voilà, abantu bitwengera. Mbega none ubu vyoba bigishoboka yuko dusubira tukagira isekeza rikomeye ryo kwigisha abarundi? Ego cane birashoboka. Ico gihe abenshi nabasanga aho bari, bigira aho bari, nk'abasirikare bigira mu makambi yabo, abanyeshure bakigira ku makampisi yabo, abaganga bakigira aho bakorera. Voilà, abapolisi bakigira aho bakorera. Mugabo ubu
ntivyoba bigishoboka yuko bamwe bose bigira aho bari. Ubigishoboka nuko abarundi bashobora kwigira ku murongo twifashishije ya interinete. Guma ndababwira ni gute icongereza codufasha kwiteza imbere. Ivyo nza nabisiguye. Codufasha kugira bimwe vy'amatekinoloji avance, kugira ama recherche, kurondera ubuzi, kugira ivya YouTube, ukarabwa n'abantu benshi n'ibindi vyinshi. Ubu rero ngo masigure ukuntu icongereza codufasha muri wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Ikibazo c'ibice 30% vy'abantu bantaho nikora batoshobora kuriha vya bihumbi 105 umwe wese azotanga. Inyishu ya mbere y'abashobora gutanga ayo mahera, hariho abagwiza tunga, hariho abantu bafise amahera bazoshobora gutanga menshi bigatuma batangira igice kitari gito c'abantaho nikora. Umugwiza tunga atanze nk'imiliyoni 100 agatanga amajana 2 cyangwa agatanga umuriyaridi, murumva yuko azobatangiye abatari bake. Ikindi gice ca kabiri nifuza yuko tugira urubuga rwa YouTube. Urwo rubuga rwa YouTube rugacako inyigisho z'akanovera isi ikeneye, rugacako inyigisho zishobora gukwega abari mu mihingo itandukanye y'isi. Izo nyigisho zigatangwa mu rurimi rw'icongereza. Navuze yuko ababumva canke abavuga urwo rurimi ari miliyaridi 2 kuduga. Bisigura yuko abo bantu bose baba bari ngaho kugira ngo bumvirize ivyo bintu twoba dushitseko. Mu biharuro twakoze biragaragara yuko iyo YouTube yotuma ba bantu bantaho nikora igice kitari gito coshobora gutangirwa amahera. Ikindi gice mwumvise yuko cotangirwa n'abagwiza tunga. Reka dufate akarorero. Mu gihe urwo rubuga rufise abanywanyi umuriyoni, canke reka dufate duti mu gihe urwo rubuga rurabwa n'abantu umuriyoni ku munsi. Ibi ndiko ndababwira n'indoto z'ibisazi zo ku rwego rwo hejuru. Mu gihe kurwo rubuga hacako ibintu vy'ukuri vyubaka abantu, ibintu bituma bagira attention. Urubuga rurabwa n'umuriyoni w'abantu ku munsi, mwama muzibona. Urwo rubuga rwinjiza ku kwezi amafaranga ari hagati y'imiliyoni 100 n'imiliyoni 150 z'amadolari. Mwiyumvire aho ni ku kwezi kumwe gusa. Ibihumbi 100 byonyene vy'amadolari ubu mu marundi ni miliyoni 760. Murumva ko mfatiye kuri makeya, sifatiye ku bihumbi 150. Muti none cacongereza bifatana gute n'uyu mugambi? Ubwa mbere twifuza kugira isekeza rikomeye ku barundi bifuza kwiga ururimi rw'icongereza. No kuvuga ngo aya n'amahirwe yanyuma tugomba dutange. Ibi ni ivy'iwanje mubindekere, kuko aba hariko harahera imyaka irenga 10 aho nagejeje isemo gushika n'ubu nihikiri. Uyu bintu biza byaragoranye gose. Voilà, nta wundi muntu yigeze agira ka kigoro ati abandaniriza aho naringeze. Voilà, nico gituma ngoma subire gerageze ndabe. Ubu udatahura ikicigwa nta kundi tuzosha tumuheba, nawe nyene azoba yabaye bariyobegwa. Uwiyanse nta nundi yo mukunda. Abantu rero bazoba bariko bariga icongereza bazoba bafise abigisha. Mu nyigisho tuzokwama ducisha kuri ya shene, tuzokwiyaranja dukoreshe icongereza coroshe ku buryo babantu bariko bariga icongereza nabo bashobora gukoresha ico cigwa twashize kuri rwa rubuga kugira ngo bameriyore, kugira ngo bashobore guteza imbere rwa rurimi rw'icongereza rwabo. Ntitugomba ko bazokumviriza gusa, ahubwo bazoba bariko bariga. Bazoba bariko bariga ingene bumviriza, hanyuma bavuge, hanyuma bashobore no kwandika.
mu cigwa cose tuzotanga tuzokwama tubaza ikibazo, hanyuma abo bakandida bazoba bariko bariga ico kibazo bace bacishura muri komantere kuri YouTube. Ivyo rero bikazobafasha kumviriza vyongere bibafashe no kwandika. Iyo azoba ari umwimenyerezo bariko barakora. Mvire rero hamwe icigwa caryoshe nk'abantu ibihumbi 15, reka basi dufate ibihumbi 10, reka tugombe dufate n'ibihumbi 5 bagize komantere kuri YouTube. Jewe ibinda vyimvira ukunuku uwundi agashirako yandi majambo cacongereza bariko baraciga biroroshe cane ko bashobora kukimenya mu mwanya mutoya, bariko barumviriza bariko barandika. Ico mutazi rero mu gihe habaye komantere nkizo kuri YouTube, urubuga muzobona rufise nka komantere nk'ibihumbi 5, ubwo rubuga YouTube yonyene niyo irugirira promotion, irabona iti hariko harakoreka ibintu bidasanzwe kuri uru rubuga, ikigwereka isi yose. Murumva akantu konyene ka komantere isi yose yoba alert igakerama iti reka dukurikirana ibi bintu biriko bibera kuri iyi chaîne. Abashinwa, abahindi, abanyamerika, abanyafrika y'epfo, abakenya, abanyarwanda, abaganda, abantu benshi cyane bo kwisi mu mihinga itandukanye y'isi woza ubona bariko baragira amakomantere. Akabijya rero kazoba kinyegeje inyuma y'ivyo, abantu bazokurikirana icigwa c'icongereza neza bakagira ayo makomantere bazoba bafise n'agashimwe canke agashiruka bute. Nko mu mezi 3 tuzoraba duti tugomba duhe agashimwe k'amadolari 50 abantu 5 bagize amakomantere menshi kandi biboneka yuko ari meza. Mu yandi majambo yarajanye n'icigwa twashikirije. Duti wa mbere azoronka amadolari 20, uwa kabiri aronke 15, uwa gatatu aronke 10, uwa kane aronke nimba azoba ari 5, nimba uwundi azoronka angahe, ivyo murumenyere bizoba bipanze. Aho umwana yumva afise umwitwarariko wo kwiga icongereza vyadanje, ayo mahera azoyatahira. Aka kantu mwakumvise gayemu, tuzoronka ubumenyi gusa mu congereza, ahubwo uzoronka n'amahera. Ako kazoba aragashiruka bute ko wagize amakomantere ukagira partage, voilà, kugira ngo ivyo bintu bimenywe na benshi. Hamwe ivyo bintu rero vyokorwa nk'uko isi yose yoba yakeramye iri kwiraba ibintu biriko biva mu Barundi. Kandi je ndizeye ko bishoboka kuko ubwo rubuga kuri urwo rubuga tuzoba turiko turanyegurura amabanga, utuntu tw'utujede abantu bakeneye kumenya mu buzima. Ivyo navyo nta muntu n'umwe atabikeneye mu gihe uri kurabivuga mu rurimi yumva. Mu yandi majambo twebwe Abarundi tuzoba turiko turatera imbere mu vy'ubwenge, mu vy'ubutunzi, no mu bijanye n'itangazamakuru. Abarundi tuzoba turi ku rugero mpuzamakungu, voilà, mu gutanga inyigisho, mu gutanga amakuru abantu bakeneye. Sindiko ndavuga amakuru yayandi tuvuga ngo habaye ibintu nibi, oya, zizoba ari inyigisho nkabura mubiri, zizoba ari inyigisho zigira impact, zizoba ari inyigisho zigira influence, zizoba ari inyigisho zihindura ubuzima bw'abandi, zizoba ari inyigisho zitanga attention ku bandi. Voilà, mu yandi majambo Abarundi tuzoba turi ku murongo mwiza, umurongo wa leadership. Erega definition ya leadership nkuko John Maxwell yabivuze ni influence. Voilà, iyo ufise influence n'abantu uburi kurabarongora. Voilà, isi rero izotwumviriza hanyuma dushire ku murongo ibintu bimwe bimwe. Aho natanze akarorero kuko urwo rubuga rwa rufise nk'ababone 1,000,000. Hariho imbuga mumaze kubona usanga zifise zikurikiranwa ni 50,000,000, 1,000,000. Voilà,
aho je nafatiye ku giharuro gitoya. Aba nka Mr Beast akurikiranwa n'abantu imiliyoni 358. Bavye amadokimentera agira ayakora mu Congereza. Raba nko masaha ne gusa ashizeko ikintu arabwe n'imiliyoni 10 z'abantu. Iyumvire nko ku munsi wose abantu bacamuraba ni nk'imiliyoni nka 40. Mvuze 40 ni nk'imiliyoni 100. Voilà. Abantu nk'aba ku kwezi usanga baronka amahera asumba kure niyo bije ya leta y'u Burundi. Bije y'umwaka wose. Biharure namwe. Aba n'abantu bariko bararonka amahera. Rero natwe twoshobora kuyaronka, naho tutoronka nk'aya mugabo twoshobora kuyaronka. Ariko natwe twoyaronka. Mbega umugambi wacu ushigikiwe n'Imana ico tubuza ni iki? Umuriyoni umwe abarundi bonyene bo wegereza. Iyumvire rero mu gihe turiko turatanga ibintu isi yose ikeneye. Ubwo rubuga ruriko rurakwirikiranwa n'imiliyoni 10. Mbwira bamwe bantaho nikora vya bice 30 muri wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose twogenda tutabarihiye amahera. Voilà. Ico ni kibazo mbajije. Cya kabiri navuze nti twifuza gufasha abantu b'imigambi isobanutse mugabo isaba uburyo ubayabaye. Voilà. Abantu b'impano. Voilà. Kuko hari abantu usanga bafise impano mugabo abantu ugasanga barabuze ikintu kibashigikira. Aha ndazi ico ndiko ndavuga. Hajya rero iyo wigeze kuvunika ukavunika neza uramenya ingene wavunitse ababaye. Nigereze ngaho. Ariko ndazi yuko hari abantu bashobora kuba bumvise iryo jambo mvuze inshuro 5. Rero ico maze gutahura jewe, iyo umuntu afise impano, iyo umuntu yisobanukiwe neza, ntakenera umutahe munini kugira ngo ashobore gukora ibintu binini. Murumva yuko mu gihe urubuga ruriko rurakamwa nkuko amahera yo gushigikira aba bantu ntashobora kubura. Voilà. Tuvuge duti abajeni jana ngaho zana imigambi yanyu. Voilà. Higanishwa imigambi. Turaba abantu bafise imigambi itomoye akaba aribo dushobora gufasha. Nukuvuga ngo tugomba gufasha abantu kugira ivyiyumviro bibona kure, ivyiyumviro bishika kure, ivyiyumviro donc creative. Tugomba yuko abantu bakoresha cyane cyane ubwenge bwabo, ubwenge ndemanwa. Voilà, zangabiri. Ibyo kwitondera rero mu gihe tugomba kugira irisekeza ku barundi benshi bashoboka kugira ngo bashobore kwiga ururimi rw'icongereza. Twifuza ko haba n'akaryo gakomeye kugutanga akazi. Voilà. Dufate nk'ubu tugize isekeza ry'abantu 50,000 bagomba kwiga ururimi rw'icongereza. Nimwiyumvire abigisha b'icongereza, abigisha bizi icongereza bo baronse akazi. Bo bari benshi cyane. Tuzoba tugabanije iki ubushomeri. Niburi bazogacamwo n'amezi nangahe bariko bakora akazi, bariko bigisha abantu. Kizoba ari kiraka gikomeye. Ariko nitugomba bigisha bari bo bose kuko hari habo usanga bacitse batagikunda ivyo murazi yuko bishika mu Burundi. Tugomba babigisha bamwe barema ikintu mu bantu, bamwe bacisha muri serumu, bamwe bataruha, bamwe ari wo muhamagaro wabo. Voilà. Abo nibo tugomba. Arera aka kantu ngoma ndagasubiremwo, nsubire ndagashimangire. Ntihagira umurundi yiyumvira yuko ibi bintu tuzobikora ku buntu. Ivyo bintu mubikure no mu mutwe. Voilà. Kuko ngo ivyagusa bitera ubwenge buke. Mwiyumvira umwigisha kwirirwa arasemerera avuga yakoresheje amamega yiwe, yagize recherche, yafashe umwanya ariko ararondeza, hanyuma ugaca uvuga ngo twigishe ku buntu. Ivyo ntibishoboka. Aha rero ntegerezwa guhagararira agateka kumwigisha kuko kwigisha n'ibintu biruhisha cyane. Nawe ca wishira mu kibanza cy'uwo mwigisha.
gusa ishure ry'abarundi bose ryabayeho kugira ngo ryoroshe iki gikorwa. Voilà, ntihagire uwo binanira kukijamwo kubera kumbure atagira uburyo bwinshi. Oya, tuzogira uburyo tubona yuko umurundi wese muri rusange ashobora kuronka kugira ngo ashobore gukwirikirana izi nyigisho. Naka kantu mugashiremo, twari dusanzwe dufise umugambi twise tubana amahoro. Umugambi turiko turahamagarira abantu yuko boshigikira, kandi turashimiye cyane abariko barawushigikira. Abantu rero bazokurikirana izi nyigisho z'ururimi rw'icongereza, mugafasha nyigisho bazotanga kabigisha, hazotegerezwa kuba harimwo intererano y'umugambi wa tubane amahoro. Ico coco mucumve uko umuntu atari bwaterere azoca aterera, mugabo umaze guterera, voilà, ako kantu k'umugambi wa tubane amahoro ntikazoba karimwo, azotanga agafasha nyigisho gusa. Aka kantu mwakumvise neza ga yemwe, umuntu wese azosaba ko yokurikirana izo nyigisho, aka kantu abanze agatahure neza. Twarigishije icigwa cyo gufata risk, ico cigwa kiragarutse. Aha tuzoba tugomba ko umuntu wese afata risk kugira ngo tugwanye ubunebwe. Kubera ikimvuze ibi, hari abantu baja mu bintu batazi akamaro kavyo, bagapfa kuja mu bintu kubera babona abandi babirimo. Nukuvuga ngo ntitwipfuza ko hari umuntu aja muri ibi bintu atabona akamaro, ataratahura akamaro ko kwiga ururimi rw'icongereza, atabona ikintu bishobora kumwungura, yoba ariko arahomba no guhomba, yoba ariko aratumwanya. Voilà, abo bantu rero ntitwipfuza yuko badutesha umwanya. Nico gituma tuzoshinga ako gafasha nyigisho, nukuvuga ngo amahera azofasha abo bigisha. Ayo mahera yofasha bigisha umuntu akayatangira rimwe, kugira ngo mu nyuma abivuyemwo ntituzosubire kwirirwa turamurondera dutemugabo. Urazi yuko wize, umwigisha yarakwigishije, none urazi yuko ataco wamuhaye. Oya, ivyo byo turuhisha. Nukuvuga ngo azoyatangira rimwe, atemeye kuyatangira rimwe, azoca arindira avyigishwe n'abandi. N'umwigisha ako gafashanyo ntazoshoka akaronka, azobanza akore ico yemeye gukora, agikoze neza aronke agahembo kiwe. Mwiyo ntumbero rero murumva yuko abantu batanze ka kantu ubwa mbere, naho umuntu yonebwa ivyo vyomuraba ntaco yokononera abandi. Iki nibaza yuko kiri kerere. Jewe ndazi ukuntu kwigisha biruhisha, nico gituma abigisha abantu baba bariko barakora ico gikorwa twobakingira kugira ngo ntibacibwe intege n'abantu babanebwe bagiye mu gikorwa batazi akamaro kacu. Mu kurangiza ibi bintu mukabona tubikoze, tuzotera imbere, igihugu cacu kidomine ibihugu bitari bike, igihugu cacu abantu bagitangarire, dufise ibitaro vy'akataraboneka, isi iriko yumviriza abarundi. Voilà, mbere biza byaratanguye, abahanuzi barigeze kubivuga, baravuga bati hazogera igihe uburundi budomina mu bindi bihugu. Voilà, ivyo rero biza byaratanguye. Ivyo Chris Ndikumana akora, Jesse ndabifata minenegwe. Kubera iki abikora? Kubera iki? Nukuvuga ngo yegeranya abantu. Kubera iki yegeranya abantu? Kubera azi ururimi rw'icongereza, akamenya n'ururimi rw'igifaransa. Ururimi rw'igifaransa mbere nibisanzwe, mugabo ururimi rw'icongereza ni ikintu gikomeye kimufasha kwegeranya abantu benshi bo kwisi. Rero ibi bintu tukabikora, ntibizobura inyungu nini biduha. Isi yose muzobona iriko iradutega amatwi, isi yose izokerama
Voilà, natwe tuzoba turiko turiteza imbere. Isi yose izoba ikeneye abarundi. Voilà, kandi nabo bazogenda n'umutima mwiza kuko bazoba bazi ururimi bashobora gukoresha kugira ngo bakore igikorwa cose. Umuntu ngo ararondera umuhoro awufise mu kwaha. Natwe ntituje kurondera umuhoro tuwufise mu kwaha. Inyishu z'ibibazo biduhanamiye turazifise. Imana yaduhaye ubwenge gukubitorera inyishu. Turonke ubumenyi, twiteze imbere, tudomine n'isi. Voilà, isi itwumvirize. Voilà, isi tuyihindure. Voilà, twahamagariwe guhindura isi. Yesu Kristo yavuze, yabwiye abigishwa biwe ngo genda muhindura isi, genda muhindura amahanga. Voilà, umuntu wese ahindura isi bivanye n'ingabire Imana yamuhaye. Rero natwe nta nkeka twaba turiko turahindura isi mu vyo twahamagariwemo. Ndifuza yuko umugambi w'amagara meza ku barundi bose udemaye, ko ata muntu n'umwe mu bantu tuguma dusemerera tuvuga ngo nimufashe uyu muntu akeneye miliyoni 10, akeneye miliyoni 20, 50 kugira ngo aje kwivuza. Turifuza yuko ivyo bintu vyohagarara ico gihe. Turifuza yuko ata murundi yosubira guteseka yiyumvira ngo aya mahera ndayakurahe yukuja kwivuriza hanze. Twifuza yuko yokwivuriza mu Burundi mu bitaro vy'akarorero. Voilà, hariho abahinga imiti ayironka mu Burundi kandi ativuza no kugwa Kongo. Ivyo rero turi kumwe twese birashoboka. Mugabo ataburyarya, atagwanko, atamishiha. Voilà, birashoboka icakera. Umviriza akantu nako. Umuntu asanzwe atangorane afise mu rurimi rw'icongereza. Umuntu akizi atangorane. Aba nabo nabatari bake kuko hariho abarundi bazi icongereza dukuye n'ibinanka. Aha harimwo nk'ababa hanze, za Burayi, za Amerika, za Canada, za Australia n'ahandi. Namwe mukumva intumbero y'ukuntu tworonka amahera yoshobora kuvuza abantu aho nikora, gufasha abanyamigambi mito mito. Ndabasabe namwe niyo mwumva intumbero irashe itomoye, muze mukore uko mushoboye kose kugira ngo mushigikire uru rubuga. Kuko mwebwe mushigikiye iki kintu bivanye n'ibihugu murimwo, ko barakarusho kanini cyane. Kuko rero tugomba tugira isekeza ry'agahebuza gushika aho umuntu wese yipfuza gukurikirana izo nyigisho z'icongereza. Aha ndavuga umuntu yatahuye iki cigwa, kuko s'abantu bose bashobora gutahura icigwa nk'iki. Murabizi namwe iyo utanze icigwa abanyeshure bose ntibashobora gutahura. Hari aho binanira, hari aho bigora gutahura. Mugabo ndifuza yuko ata muntu n'umwe yosubira kwicuza ngo hebashiyo nkamenya icongereza, ngo kandi ibi bintu babihamagara numva, ngo kandi ibi bintu basemerera numva, ngo ariko ngo sinacize muraba none ayo mbonye. Voilà, nitwifuza umuntu yicuza nk'uko. Kandi nitugomba yuko mumenya nka ca kindi c'abongereza kimwe c'abanyamerika. Oya, tugomba yuko niburi muronka inyigisho z'urufatiro, ico bita basic skills canke basic knowledge, basic English. Icongereza gishobora kugutuma wiconnecta n'abandi, udashika ahantu nguraba imboyongo, nguraba inzatsa. Oya, ushika ahantu ukisigura. Voilà, voilà, turifuza yuko umurundi wese agira ugo rufatiro. Nuko rero mu gusozera, mwebwe mutahuye iki cigwa muzombere icabona. Kandi ndakeneye yuko mwebwe mwabitahuye mugira commentaire nkabona yuko mwabitahuye, hanyuma mukaha iki cigwa n'abandi abatagitahuye mukabatahuza akamaro k'uyu mugambi. Murumva yuko
mu gihe vyitabwe n'abantu benshi bizotuma hashoboka ibintu vyinshi cane ivyo nasiguye ngaho imbere. Imana yo mwijuru nibahezagire, ibahe gutahura ibiri muri iki cigwa, ibahe kuguruka amaso ngo mumenye aho isi igeze, hanyuma mwitegurire guhindura isi. Kanatsinda Imana yaturemye kugira ngo ntiduhindurwe n'isi, ahubwo aba ari twe duhindura isi. None uzohindura isi gute utazi ururimi rw'icongereza kandi ariko rukoreshwa n'abantu benshi kw'isi? Ivyo twabibonye. Naho twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Twifuza yuko abarundi bose muri rusangi, sino kwirirwa ndabavuga ngo abanyeshure, ngo abasoda, ngo abapolisi, ngo abafonctionnaire, ngo abakozi b'Imana, oya, navuze abarundi bose. Twifuza yuko abarundi bose habisekeza. None tubuze iki? Inyigisho turafise abo zitanga, turafise abakeneye ubumenyi. Voilà, none umuntu azohushaka akaryo agasubira kuvuga ngo ntacongereza nzi, uzotubwira iyo wari igihe twavuga ibi bintu. Ari byo dushobora twosha tubanza tukaguhondagura canke tukagupfunga. Mwumva habuze iki? Hasigaye ko habaho coordination gusa. Voilà, la coordination ni ikenewe kugira ngo imashini itangure kuja amarche.